Big Fizzo ni umuntu twakuze twaba twira abana tubona ko ari umuntu wa danger. Noneho kumva yuko wakoranye n'umuntu uzi kuvukira umwana wa prefera ukunda nibaza yuko wakwikubwira wabaye excited. Yego. Excited. Yego. Nararyohewe nyene ndavyina umva naricaye ndavyiyumvira. Icyo naragize ubwoba aho ncangira ikibazo cy'amatsiko cyo kubaza kwera yuko turabizi neza na neza yuko hari abantu bakunda kuvuga amajambo atandukanye bavuga ati ngo umusitari ngo mukoranye ngo ntimuvana atakuriye. Abantu benshi bavuga ngo Big Fizzo nta video vixen are kuko voilà est-ce que wewe c'était comment est-ce que ivyo babavuga nivyo cyane ikibazo cy'amatsiko no directement turabizi yuko hari umusitari mushobora gukorana noneho parapara akakubwira ati jewe ebana je ndashaka kuryamana nawe kweri je ufu mumbwira uko ubigenza cyangwa ico nokora mugabo turyamana. Yes, what's good family? Nenda wakumbuye kandi merci beaucoup kuganiro giheruse mwarashoboye kudukurikirana wallahi très bien. Umva semaze nta kintu kiryoshe nko gukora ikintu mukabona abantu bariko rakiraba none abantu bariko rakikunda biraryoshe cyane. And now I'm so excited to make this new ibaze kumingo wariko arashiraga ikigozi mbere kubaradiza. En fait je disais yuko genre numva fisi bishobisho yuko nishigane nza gwikunda nkuko mwakunze igiheruse. Voilà uno musi rero sasa turi kumwe bavuza abahosti abantu ze turaba hosti buki turaba host ego twese turaba ntabyo nzi yes c'est comme d'habitude aba host ni jewe Alvin hamwe na Kelly Tatiana. Yes turafise no mu guest numvise guest cyane ufa guest house kari cyavuye muri guest house nyene guest house nasinzi y'abashitsi mu guest ni mushisi yo uno musirevye gutabura ko guest house ni nzi y'abashitsi ndabatamo. Voilà uno musi rero muri Let's Talk turi kumwe no mu guest wa bien muramubona en tout cas murabizi ko jewe ndi allergique si t'es pas utari mwiza jewe babigoye keke nibiki wowe hari cumvuze wenda kuvugisha kandi wari umufeministe nta mukobwa muba baho basi ni expression ndiko nakoresha sino jewe urabizi au fait no gushaka nyene abantu babe excité bugura bigandi babone ko ibintu bireza. Voilà c'est ça donc j'ai commencé avec amajambo menshi donc now nibagiye no kuvuga ibintu bimwe ariko reka mugenzi wanje Kelly amfashe kunyunganira. Karibu kuva je sigenda kunganira muri introduction de mère de toi Jesse ndimo urazi ushaka kugira introduction ngoya introduction yigire rero ni same basi none okay en fait me I'm finished nimbubaye ntuze wa mujamareka wa musibi kuragira ibintu by'ama competition byo kurapa. Okay guys nizere ko mumeze neza nizere ko mwavyutse neza ko mwiriwe neza bitawe naho muherereye nkuko mubizi ni Let's Talk rero twamaze yikorana n'abakobwa beza ibisupusupu byo mu muji w'Ubujumbura voyez so uyu munsi dusama sujet comme d'habitude nyene twadusama sujet atandukanye mugumane natwe tugira tuganire tugira tudeba dutesa hama ngira ndabashimire kuri kukuntu mwakiriye ikiganiro deruka gukorana n'aba TikTokers. Vraiment on vous remercie muandanye muturaba uko nyene muandanye mudukurikirana uko nyene mu commenta kugira ibiganiro byacu bitera imbere none jya bukebuke havine man uri kuriruka hari umuntu muriko murashurana hari umuntu muriko murashurana okay. So guys reka dutangure umuvite wacu muramubona kuba muzi nagira mvuga amajambo menshi ndamuvugire cyane ndamareke yivugire ndamuvugire ndamwe twa Okay guys mwihangane vraiment vile nuko nyinajya so kubatamuzi umuvite wacu mu video vixen yakoranye indirimbo na Big Fizzo muri Superman murayizi mwese nibaza ko atamuntu abihujumbura atari aba Superman ya Big Fizzo. Iya kabiri yakoranye ni ya SATB na Dinoji ya yitwa Tuza nayo nyene sinaza ko umuntu atazituza
sinaza ko umuntu yatazituza ari bibujumbura quand même. So uyu numu video Vixen yabakoreye indirimbo atesa arasa neza aba genre abikora neza. Rero uyu munsi si jambo tuza gukora first tuza kumubaza ukuntu akazi ku video Vixen kagenda, ukuntu abantu bagafata mu genre en général, ukuntu bamufata habaye, ukuntu abavyeyi be bakira akazi kiwe, n'ukuntu mwebwe mudukurikirana mwakira akazi ku video Vixen, kwa ko turaza amajugement abari menshi cane. Vous allez tout nous dire muri commentaire. Hamindi sujet ya kabiri Alvin aza kuintroducinga tugira tuyitangure. Merci beaucoup. Reka dutangure rero. Mais amateur rero. Yes les amis, murumva rero. None iki kiganiro nico kujya gusa je uri umusi ni. Oya murabizi normal mu kiganiro cyacu. Twavuze ati umushyizi turamushikiriza ivyo akunda, rero twaramubajije ndigi kushaka kurya canke kunywa, kiravuga ati ndashaka cappuccino none ndashaka n'isambusa. Rero twavuga ati reka tumuronderere noneho dukore ikiganiro twese tumeze neza kandi wakuna natwe twaciye tuvyungukiramo, noneho turiko turabijya ko. Donc merci beaucoup rero sasa la famille kuba mwashoboye kudukurikirana, kuba mwashoboye kuguma mudukurikirana, kuba mwashoboye kuguma mukurikirana ikiganiro cyacu let's talk about. Rero uno munsi nkuko mugezi wanje Keria yivuze tuza kuvugana ku bintu bitandukanye. Voilà, merci and karibu. Merci. Meze neza? Yego, okay, toshaka nyene abantu bakubonye ko tubasanze batuzi, jewe ndi umuhost, n'uyu n'umuhost uri mu guest house. Dushaka rero bidondore muco wabya n'icyo ukora, noneho amace twangura ikiganiro cyacu neza na neza twinjire indani. Salut, mwakoze kunyakira. Nitwa Tuyisenge Nusra, benshi bakabanze ku izina rya Nuu. Ya nkaba nsanzwe ndi mu video Vixen. Yego. Jewe ndashaka ko tuvugana. Ni let's talk. Yes. Sishaka kubaza ibibazo, shaka ko tuvugana. Nunu. Ikintu cyambere cyagutumye ujya muri video ko turabizi ko abakobwa benshi baratinya kujya mu video kubera ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hariyo umuntu atinya kujya muri video kubera umugabo wiwe, abandi kubera abavyeyi, abandi kubera abantu, abandi kubera swat. Avuga umwana wanje shaka ko azokura ngo azobone ngo mama yize kujya mu video, abandi akavuga swat. Jewe sishaka kujya muri video kubera ibi nibi. Hariyo nundi avuga ati moi ma vie c'est là, c'est nous enya, c'est participer mu ma video yose. Ni nkuko ari umukobwa avuga ati jewe mfite target yo kujyamana n'abastare bose b'i Burundi. Urumva nundi avuga ati jewe nta mustare mfa kumva ko ari umustare gusa cyanda mu block na kora isasi shaka n'umustare. Byageze gute kuri wewe? Icyambere ibintu nakunda kuva nkiri muri age yo adolescent, narabikunda kandi kenshi wasanga narifise abagenzi babaririmbyi. Ya rero mugabo sinabaca kubikora ko nari nkiri n'umunyeshure ko yaniyumvira muhira nkaraba abantu ibiki. Rero après maze gukura biranjamwo, narabona ntashobora kuraba video muhira muri television, nkavuga ati ubwe mukobwa ko ikatabarijire ndiko ndakina bijya ndiko ndagira kurya. Yego. Ya amara cangira amahigwe ncamura na Landry SB. Ya atarabinshiramo cyashya muri video ya Fizzo. Bon byari bigoye ku bantu nyene bari banzi entourage nari mbayemwo kuvyakira, mugabo je sinaravye abantu cyane ko naravye ko baramaye amahera. Yego baramaye amahera kandi ni nakunda ngasema I don't care, ndabikora ndabandanya rero. Ndakubaza inoza video ya mbere wakoze yari Superman ya Big Fizzo. Oya video ya mbere ya mbere nakoze yari ya Lolilo na Mr Chorus. Yani yashoboye kumenyekana cyane, hacayira nk'umwaka cyanje rero muri Superman. Yes. Kubera ki haize umwaka wose boss nashoboye kuronka yandi madili. No kandi no amadiri gute? No turatuzi ko abantu ntibigeze bamenye. Ni bayibego ntibigeze bayimenya kandi naje sinari umuntu wa social media. Mais en tout cas vizanye ndababwiye je niko ndaba video ya niko ndasubira ngo Superman kwa ko narimaze kwiraba muga genre uyu munsi kwa dukanye n'uwayigiye mu ntinci ntangura kwiyenteresa ku ma detail ku bintu vyose usa neza. Merci. Ikivaje muri video uratesa uratfactinga wambaye neza je ngenda reka shire makabijya ateye neza osi.
hariho gusa no gutera. Murakoze. Urubuno ndugu yangu umo so nariko ndaraba rero ukuntu wactinga neza cane. Urabona yuko muri iyi video uri proche na Big Fizzo, uri proche même cane, urumva cane na Big Fizzo muri iyi video, kandi en plus uri wabaye nyene utuntu tu vois turi sexy, kandi hari muri sama tuza kwambara uko on voit que uramutusha nyene urabona. Yego none ndakubaza, none iyo video ntawe urabona wewe, turakubona nyene yuko uramugirira udukaresi mu mutwe mu maso ibintu biri shosho nk'umuntu. Sivyo twavuga ko ijya ari nka video ya kabiri ukoze mu guyikorana n'umu artiste akomeye, na Rori rarakomeye mugabo ubunye Jean Big Fizzo niwe ari karagaragara gose mu bikorwa kurusha Roriro. Nukuvuga akoranye n'umu artiste akomeye gose, c'est nukuvuga pression yari tandukanye urumva, mugabo pression yawe ntitiko turayibona. Uri à l'aise na Big Fizzo, mwene musazo muzinanye bimeze gute? Oya honashima ryari ryambere duhuye. Yego ryari ryambere duhuye dukoranye naje sinzi bo igihe babimbarira nari cendimvira nari nzoishobora. Warabaye excited. I'm excited to do this video with Big Fizzo kubera yuko tutabeshanye twese Big Fizzo ni muntu twakuze twaba twira abana tubona ko ari umuntu wa danger. Noneho kumva yuko wakoranye n'umuntu uzi kuvukira umwana wa prefera ukunda, nibaza yuko kwikubwira wabaye excited. Yego excited yego nararyohewe nyene ndavyina umva naricaye ndavyiyumvira icyo naragize ubwoba ndibaza ko ntobishobora. Urumva ko hari haheze igihe kirekire ntakora, en plus yari video nini ya rero umunsi tumaze kugera kuri terrain byose byaraheze. Yes, aho nchangira ikibazo cy'amatsiko cyo kubaza kubera yuko turabizi neza na neza yuko hari abantu bakunda kuvuga amajambo atandukanye bavuga ati ngo umusitari ngo umukoranye ngo ntimuvana atakuriye. Eske wewe ni ibintu tuko turavuga ivyo abantu bavuga sivyo? Naje ndi umusani naje nuko bafa kumva ngo ya warakoranye na lavage bye. Ego rero Big Fizzo abantu benshi bavuga ngo Big Fizzo nta video vixen are kuko voilà. Eske wewe c'était comment? Eske ivyo babavuga nivyo cyane ivyo bavuga ku star? Ivyo bavuga ku star sivyo hariyo abaririmbyi mukorana mugakorana uwo munsi nyine kandi kubonana. Yego muheruka mukoranye video igahera kila mtu anashikana njia yake. Na munsi ni murakorana n'umuririmbyi parapra cyakubwira ati ebana ndashaka tuzosangire enjour. Yego haramaze tugasanga tugacilinga nyine. Okay, uvyitwaramo gute? Kuko nimba mutari bisaze muzinanye akaca gusaba ko mubonana après akazi, kuko ikiba kibahuje d'abord nakazi. Okay, nimba kibahuje nakazi umwese atuzakora akazi kiwe none afata inzira yiwe. Okay, est-ce que haraba gusaba ama rendez-vous par après? Bon yego haraba gusaba rendez-vous bivana uko twavuganye tukamenyerana kuko sijego tugakoranye neza kandi haneza turabana tugasangira. Rendez-vous okay, ikibazo cy'amatsiko no directement turabizi yuko hari umusitari mushobora gukorana noneho parapra akakubwira ati jewe ebana je ndashaka kuryamana nawe kweri, je ufu mumbwira uko ubigenza cyangwa ico nokora mugabo turyamana bivanye n'ingene tu vois comme Big Fizzo pa nuzenya kuya kikari karavuga ngo ngine mwari proche ukamwigira abahungu twatandukanye mugasi ndiko ndavuga kuri Big Fizzo. Big Fizzo n'umuntu ari marié, sindiko ndavuga kuri we ariko niko ndavuga ku artiste muri rusange en général kuya kuntu kiki yavuze ko mwari proche. Est-ce que nta muntu nta muri ivyo muri abaproche kujya ku buryo aca yibaza ibindi kuko twebwe abahungu ni turatandukanye n'abakobwa. Twebwe abahungu ndashaka gukora ko umukobwa ntagire effet nimwe gutera, ariko wowe urashaka kunkora ko je directement nkaca numva yuko ushaka. En fait c'est une question yo kuvuga ngo abakobwa turatandukanye n'abahungu ni muri rya concept mamurimo. Urumva murakorana ko muragira iki, hari igihe usanga umuntu abavukanye indi mood. Cyangwa sa genre ego arabizi ko muri ko murakorana muga plus muri ko murakorana plus muguma mwactinga mutwenga kubana gacavuga ati umukobwa ni guyanje. Urumva iki kibazo narakibaje dramatique kuri ya ndirimbo yawe na Nuzenya na Mona. Iya ndirimbo yasize mu Mona turamubaza ati none dramatique ko Mona mwari mwegeranye cyane nta effet byaguteye? Aca aravuga ati quand même ndi normal kandi ari kumwe n'umukobwa mwiza ntegezwa kugira effet kandi biratahurise. Rivyo est-ce que wewe
rero wewe turi kuri kote y'aba video vixen apana kuri kote y'aba artiste ni turi kuri kote y'aba artiste mwebwe aba video vixen ntibora bishika ugakorana n'umustar n'umu artiste urabizi kuri muri kazi professionnel sivyo mugabo plus miko murakorana plus mwacting udusene ikashuvuga hari n'igihe usanga peut-être uwo mu artiste afise style ukunda amota neza tu vois tout ça ça t'attire uvuga ati finalement rero uyu muhungu genre hari akantu nanje ndi umuntu hari akantu avuga ati kare na acting neza urumva ngume ni sexifying ku buryo même après tugumana contact ntihora bishika oya Jenny Janshikira kubera kenshi ngiye muri tournage najana no mu boyfriend wanje yego wewe ubawe yeah merci ibi bintu I wish aba boyfriend n'aba girlfriend bazoze barabikorera abashiri babo kuko urumva iyo mujanye n'umukunzi wawe biraba beta kuko ikiba cyose abari hajya si binaza kumva ngo urya nkuko nako ndavuga twebwe abartiste abantu baduze indi image boyfriend bashobora kubona wagiye muri video ntiyumvira ko wagiye muri video yumvira ibyabaye after video acavuga ati nka Alvin hajya turamuzi Lavash ntago twandakajya ashobora ko yagutahanye par exemple abantu niko bavuga sivyo canke bifizo ariko muri kumwe n'boyfriend wawe muza kuba muri kumwe hajya none muza kwactinga muri kumwe nta majambo azuza para après ngumva umugore wawe ngo ari muri kipe na fizo ibikingo after ashobora ko wagiye mu bindi niyo waruri bisigura yuko after murajana n'umukunzi wawe bisigaye ku munsi zo kumva amajambo ni wewe uzobatemwe mu bandi umbwira ati twari kumwe n'umugabo batari behind the scene bariko barajudging ne bakavuga barakuriye ukaraba abaririmbyi mwakoranye agacavuga ati mwararyamanye bose Mvuriza jewe ndashigikiye zina muntu wese je nanje umugore wanje nuko gusatoba mugabo nk'umuntu yoma nka 5 million no mu mwaka mushya muri video ariko akondition nakumukora ku ngidi jewe no mwemerera kabisa ko yinjira noneho tuba turi kumwe nani ko hanze bagira abantu bose bakiraza irya filme zo gusomana baba bamuhaye amahera menshi kandi avuga ati amahera ntuyasiga mu bebe mugamani hari ibindi bintu jewe siko ndabona umugabo wanje canke umukope wanje ari muri scene par exemple nubwo bari indirimbo canke ya filme nyene bariko baramukorako nga en plus abahungu manje hari abantu ubona umukobwa nyene karamukorako hari abantu batahura business cyari cyo avuga ati jewe none nturabona mu Instagram umukobwa ahena cyane yambaye utuntu none ugira bajya ntabagabo bafise ahubwo umugabo wiwe wavuga ati mwebwe nije n'izumugore wanje mufura mukira rero nabajya wallahi ndakurahiye abazungu bajya hose tubona basomana amafilme bagira ibiki suba nta bagabo baba bafise cyangwa abagore baba bafise kandi baba ari présente na présent ahubwo bavuga ati reka to making this money none tuce twigira ego mugani genre na mafra okay c'est vrai birataho kandi muri kumwe n'umusheri wawe nazo bigarukana mu nyuma ngo daire warasobanye kuko mwari kumwe ego twari turi kumwe mugabo au fait we waravuga ati ni scène umva na mafaranga miko muraca mugabo mafaranga muyaca ni muri Afrika muri ko muraca muri façon iri malsaine muri Afrika gusa dufise ibyo bintu non si muri Afrika genre reka ndakubwire jewe point de vue yanje yego nakazi sivyo kandi biratahuritse ni acting mugabo ayo mafaranga rero muri ko muyaca mu yihe façon ni façon imalsaine ati gute jewe nka jewe reka nishe muri kibanza jewe ariko ziriya filme turazikunda jewe wa mbere jewe filme z'ubusutwa n'umugore wanje isohose aca yindungikira atavuga ati tora ivyo ukunda yego ivyo nabitahuye rero turabikunda muga jewe mu mutwe wanje je suis une folle yo ndasara rero ntuwombwira yuko ndiko ndakubona yego muri ko murasomana ndabizi yuko ni scene ndabizi n'amahero uri kuraca mugapwe mu mutwe ndibaza none ntiwaryohewe haje ani iradukunda ubwo ko bitakuryoheye ani ujya mu vixen video twarabonye filme mu Rwanda ariko arasomana wowe rero kuri wowe rero uvuze nyene jewe no ndabizi n'amahero uri kuraca kandi n'amahero ariko araca n'amahero uri kuraca muga en fait je sidiko ndajajinga ku kazi niko jajinga mu gihe umuntu aba afise umukunzi muri mu mutwe w'umukunzi we nka jewe ndiko ndishira mu kibanza canje nka jewe ndabizi kuri kuraca amahera yego sivyo wamukoze ko Big Fizzo par exemple mwanasomanye muri yo scene y'umuziki muga ndabizi kuri kuraca amahera muga mu mutwe wanje cyangwa umutima wanje kubera ko rukundo ndagukunda sinzoreka kwibaza ati est-ce que hajye ntiwaryohera uri sure ko atakanu wumvise vuze ndakubwire rero ikintu jewe abagore twavyaranye bambwira ati ngo jewe ngo umwana wanje sinokwivuza yuko akura abona yuko uri papa wiwe kwera ibintu ukora sivyo jewe urazi ikintu nacenda babwira nababwiye ati n'umugore wanje njama nari mubwira c'est méchant jewe la vache originale Alvin Smith nkiba mu buterere ninde yaranze nta numwe yaranze
naraciye mu difficulté menshi kugira nshobore kugira ngaha rero bijya bintu nkora ku ma social media sikuvuga ngo jewe sinzi ko ndi umugabo muzima sinzi ko ndi umumariye sinzi ko mfise abana ibijya nivyo bimbeshe jewe abana banje umunsi bazoza kumbaza papa kubera iki wakora bijya bintu uzobabwira ati rabo ubuzima tubayemo ni bwiza ni bubi tuba mu buzima bwiza bijya bintu rero nibwo byamaye mu buzima iyo ntabicamwo mwari kubaho neza uko iyo ntabicamwo sinari kuba nateye imbere mugabo kubera yuko ndabikora ndiko ndaronka ubuzima noneho namwe bw'abana banje ko jewe ndakurahiye mama yamvyaye amashuri jewe nize mu buterere n'amashuri nahereje ko je ndabarahiye nawe yarondera muri Google Map ni wofu yabonye no muri location ari abantu bize za internationale man ari abantu bize zahariya muri Marking School amashuri azwi ku buryo nawe oja hanze igihugu kavuga ati école française yo mu Burundi barayize jewe mana yanje no kubya nano hereje nawe ufumenya uziragira yuko jewe sinifuzaga kwiga ayo mashuri abantu bose bazi kubera iki kwera uburyo noneho je navuze ati je nzokora ibyo byose ntera imbere ku buryo ivyo ntaciyemo cyangwa ivyo naciyemo abana banje batabicamo noneho bo bazokure niyo mpamvu je umwana wanje ateza kwiga amashuri meza noneho bisi scolaire teguza kumutora ko je ntabwo nakuriye mu buzima muri ibi nyene nkora man rero ico kintu rero nasiguriye bajya abantu banjajinga ndabayeho keke uranzi wewe kuva muri 2013 urabona naho ngeze kubera ubwo burufa nyene wumva wari uburufa bwiza bubi n'uburufa bwiza en fait je aussi n'ego ndajinga akazi n'ego mvuga genre personnellement nk'umukunzi w'uyo muntu siniko ndajinga akazi nk'umukunzi w'uyo muntu ategezwa kumutahura yuko uyo muntu umurese arafite passé yiwe umutahura ndabitahura kuko bijya ari ibintu mubona hajya mugabo hari ibindi bintu abantu bakora behind mu mutabona birenze ku buryo bimenya uco uvuga ati wewe kabisa na divorce ndayiguhaye nta nuko ndavyemera basha muri ko muratwerekerana est-ce que mwe muri ko muratahura ikintu ko ndavuga je ndiko ndavuga ati akazi ndagatahura sivyo no kumuherekeza no muherekeza mugabo moi dans ma tête je peux pas m'empêcher yo kwiyumvira ati est-ce que ego nabibonye ko basomanye ndazi ko ari mu kazi ndazi ko nkunda ndazi ko ntibanazinanye mais est-ce que nakindi kintu genre yigeza aho santagira yuko barasomana agomba ko atigeza ryoherwa kuro santa urashobora no guca mu ibarabara abantu bakakwiyumvamo bakavuga ati akakana caze kabisa no kajya deja ngaho umuntu aba yamaze kukwiyumvamo kuro santa simaka ngo nze muri acting rero jewe wewe nturaca mu ibarabara bakubwira wow aho deja umuntu aba yamaze kukurosanta ego donc ko ndavuga ati ça tu peux pas vraiment empêcher voilà ko ndavuga ati aho kazi tu vois na kazi nyene karasaba umutima ku bantu basohokana n'abagakura sivyo nukuvuga ngo aba bantu musohokana n'aba video vixen abantu musohokana n'aba actrice bama film nibiki nukuri muri très courageux kandi iyo abantu bose boronka partenaire nkabo byo babitesa kwera n'ibintu bigoye gutanga utiriwe jewe nkane nakabisa nga afise imitima itatu afise ujya mu kugora arakomeye umutima umugore wanje yego arakomeje umutima kwera jewe ntavyo noshobora ufise imitima nkaka yabo uzuwe ko afise imitima itandatu kaya kugira gapfe uwaza kwiki imitima itandatu cyaza umugore wanje shout out kabisa wowe nzogwa gift suri kundeba zogwa gift nukuri abagore ba artiste bari très forte nukuri je navyo noshobora bijya bintu nifitiye agatima gato yo umviriza rero sata musubire ko umu guest house sivyo sasa guest house tubwire eske sheri wawe ntiyagerigiye mu gashwana agatangura kwagiriza abantu mumaze gukorana ama video byose biratuba ko twese ntwari yego byarashika ariko para kwa decidiki après nce ndasida kubiheba donc uwarahagaritse dozombonamo yo meruka kujamwe nyande oya ari izindi zarasohoka experience maze kubona rero muri industry yo mu Burundi nuko umuntu aza akaca disparaître kubera iki umukwin video aza akaca biheba voilà. Nigiki muwa mwabonye none ko muvuga ko muhembwa amahera muyabona nigiki kibashikira jewe kubera je mvuze ku ruhande rwanje je nfise indoto zo gukorana n'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi dufise Fizzo narakorana na Fizzo na SATB narakorana na Lolilo rero hari umwe nifuza gukorana na mugabo ntibyakunze biravashe ndabizi humura ariko nta kibazo ya rero na bandi bantu murakunda korana naho ngaho mu Burundi cyo gutuma naciye bitanko ngeka ndakubaza ikibazo ico ntahuye muri ivyo vuze nukuvuga ibintu by'aba video vixen ntibabigiyemo kubera akazi karakazi ahubwo yabigiyemo kugira ngo akore n'abantu bakomeye genre
ngume ntera imbere nje windi bihugu hanze y'igihugu. Okay, voilà. Mugabo en fait ntitwavuga ko objectif washaka urayishitseko kubera ko en tout cas abartiste babiri bakomeye bo mu Burundi mwarakoranye. Bon ariko keke hariho n'abasani nyene uvuga ati jya amahera wallahi ntayonge kwavuga ati uyu musani kabisa jewe ntago twahagararana pe. Okay, biratahuritse cyane nagira mvuga ibindi bidakenewe ivyo biratahuritse gose nawe ndi bazani pare nawe mu Queen video est-ce que ukora n'abasani bari bose nawe bakuzanira amahera ari umusani uvuga ati uyu ego n'amahera mugabo jewe nta gaciro nuba nihaye kujya muri video ugasanga n'indirimbo nimbi yatari uvuga ati iyi ndirimbo vraiment je nta nojamo yego uraraba n'indirimbo ukuntu imeze ukunje nibiryoshe ukaraba uwo muntu yego afise audience yaho ndibaza ko nivyo urabiraba mu gucaga uko ndibuka jewe hari muri twakoranye mu nyuma nasigaye ndiko ndaregreta ko nakoranye nawe. Yeah, why mu nyuma nasigaye umva nabigiye gute kubera iki umva kandi aho nayigiye kubera mu director yabinsavye cyane nikora ni jama ngende gusa mugabo mu nyuma nasigaye mfati iyo munyazanye gukorana nawe muhiye mpamvu genre ni kubera iki wasanze atari professionnel wasanze bon ego ntiyari propre en plus indirimbo shaka dufatane twegerane yaranuka mukana mugabo ibi bintu avuze nivyo kandi no twikebuke no ni ikintu ciza nawe tuzi kandi tukeneye kumumenya mugabo kumumenya mubwire mukuwe twidagusavye mugabo umviriza twumvikane non sérieusement les gars sérieusement tumenye nge tuza turifata neza urazi harakana umustare egal umuntu ari propre hewe si umustare gusa abantu bose ifo ko baba propre harakana nabonye ngo mwabantu we mutamota neza genre vous respectez pas les autres ugasanga nk'umuntu muri kumwe muri bus cyane bukibiye hari umupapa twajaye muri bus mana yanje navuze ati même si ubuzima bwabugoye gute kwifata neza urumva uri kuri telefone uri kuvuga ngo vya vyuma vy'umuriyoni n'ibiki vyose mubwo odeur yawe umenga umaze imyaka 5 toga uvuga ati est-ce que yabuze isabuni y'ijana gifura ngo wajya ku botike yabuze isabuni iyo mu ya 5 amese basi n'agashati aza gukora ku kazi narabaye jene ibiyo ndavyugura ndavuga ati none nkamwe imvura yoga bakatubwira ngo tugari ibiro nyo camfa kubera hari andi ma odeur hari insupportable nukuri kandi sukwishima muga namwe murabizi sukwishima naciye nibuka kajya kana bavuga ati umuntu atamuta neza na respect abandi bantu naciye mvuga nukuri nevyo kuko ukuntu nari jene ukuntu ndariyumvise nabi ko bavuga ati nukuri c'est pas possible ntushaka kunyobija jewe kuguma nkwega uwo mwuka wawe jewe ndi propre kweki wowe toba propre kandi kuje muri bus kandi kindi naco amazi Imana yaremye kugira ngo twigire neza none amazi akamye bisigura urashaka kutoga imisi 2-3 mugabo hari indodero wumvuka avuga ati uyu muntu amazi ukwezi atoga ni hahandi kandi muri ibi bintu abartiste ifo ko tubimenye ari abartiste abantu bababwira mugabo hari abartiste batifata neza nivyo ni Paul yavuga muca muramusamira mu kirere nkimbwa ibonye la viande yavuze ivyo DJ Paulin ifo ko uri artiste te miroir y'abantu uko kiyo cha jamii ni wowe utegezwa kuba exemplaire na exemplaise muri ko murumva ivyo bintu byo uzi yuko wowe uriko ashaka kwegerana n'umuntu muri video uzi ko utari propre gute umusaba kwegerana numota neza wambaye ibintu nyene kubera uzi ko ku makamera bitaza kuboneka ko bicafuye for real biracafuye genre faut ko mwifata neza urabizi ko ugiye guhura n'umuntu mukorani ubahirize reka kumutuma bajene umumotere nabi c'est pas bien. Yes bon reka rero twumve akajambo kanyuma ko mu host sinari bwaheze wari bavuze ngo nimwakoranye kubera ibintu bya uko kuntu nyene atari propre nibiki twarakoranye genre byarabangamira wicuza birakubangamira hama rero bavuze yuko unye wabihagaritse byo gukora ama video est-ce ko hagaritse no gukorana abantu n'amartiste bo mu Burundi cyangwa hagaritse tukuru n'abandi bose ko urabizi dufate urahagaritse sivyo kandi namwe ga artiste kace ndabasubirako urahagaritse gukora nk'ubunye na concert hari karaza twabonye concert ya Alvin ari mu gukora izo rimwo Raven nibiki urayibona kandi ndabizi bajya ba artiste bo hanze iyo baje gukorera ino bararaba peut-être sinzi muga ndibaza hari abahora barabati nibande tuzoja kuri stage imwe akaja kuraba mu ma video umviriza kwisizima umustare abastari bose bahuriraho muri stage imwe bose aragenda akaverifya ama platforms zabo ico kintu muzo kwame mucitwara urumva nawe yo bari Chris Brown agiraze mu Burundi
twe twaba turimo noneho aja kuvuga abantu uza kuba twicaranye muri backstage ni bande mumbwira ama platform yabo noneho aja kuraba ibikorwa vyawe voilà nukuvuga wewe arashaka kuhopera akavuga ati uyu mudada ni mwiza kandi fise peut-être nka projet shaka gukorana n'umurundi hari avuga ati jewe shaka gukoresha abarundi kazi nerekane muri iwacu muri Tanzania abakobwa bo mu bindi bihugu kuntu basa urumva hamuka warahagaritse gukora agaca akubwira ati jewe uyu mukobwa ndamukeneye mu mundonderera est-ce ko wahagaritse uwako kanya uzocuja muri iyo video kubera ari live naje canke uzomubwira ati non narahagaritse oya bon chiko kiragoye oya twishuri nukuri bizovana nyene bizovana kwanza vugana n'umufasha nzovugana nzohanuza kwanza abantu banje ba hafi sinzofa kwinjiramo nini kuri kiba bihevye en fait nabihevye kubera entourage yanje ya en plus n'umuntu turi kumwe navye harageze anambwira ati ibyo ntibireke umuntu muri kumwe nimba yakubwiye ivyo bintu mu bireke bisigura yuko aragufasha yego okay nimba gufasha aho barafise du kuko urumva je naje mwambira abantu je mwambye n'umugore wanje ikintu ubona ko kitakuryoheye uzombwira none ndakireke kubera ko ico kintu na wewe je notura wewe rero je ndagutahura 100% yuko je abantu benshi baramanesa sana mu muryango wanje bikora biguhisa ishusho mbi mu bantu je nakora akazi kubganje mugabo mu mandicara ndiyumvira kana tuacha ni kanda vyihoze nibiki nanaki turi excited birazimvye man sinoside okay merci beaucoup rero merci beaucoup watwishyuye neza cyane kekigende basa ko twosozera kubera turabona iminota itugeranye kure merci beaucoup guys merci beaucoup mwashaka dukurikirana merci beaucoup mwashaka gukurikirana let's talk yuno munsi twari kumwe n'igipucupucu n'igisupusupu plutôt yitwa Nusra witwa gutebisha izina kikintu bizabishaka tuyisenge tuyisenge Nunu merci beaucoup wallahi hama kubana shaka umufollowinga Nunu ni Nusra Nuu Nusra Nuu pana Nuhu oya Nusra Nuu kuma platform yiwe hama kuma platform yanje kuri Instagram Kelly Tatiana kuri TikTok bashonga ndemu nkurikirana sigaye nesa hemwe nakubonye nagiye commenter umvize ndababwira ari fine muri kukunerekana rekaranya nko hajara fa passe ngo ifuko mukora ama TikTok ibiki ariko narayibonye urabikoze nana commencer kuri irya Burundi de map muzenya Burundi de map Burundi ni konti yanje ni konti yanje ntac Burundi de map ni platform ikomeye mu gihugu cy'u Burundi nimba yagupostinze si konti yanje mais je suis fier de toi est-ce que ugiye ukomanta kuri konti yanje niho n'umuntu avuga ati wow na alfine ya commencer vérifier jewe man ngoma so kucawe mugabo irya konti ya Burundi de map ikomanta nabakiri ko akiri barayikomanse ko bose mugabo c'est différent uko uja ukomanta muri konti yiwanje personnel urumva kuko na Burundi de map yikuye kuri konti yanje en tout cas j'étais fier guys reka ndabatera inkuru sigaye nese sigaye dumusare kuri TikTok nimutangurikira agenda ngurikira nitwa Kelly Tatiana kuri TikTok hama Alvina Chandabwiye yuko atigeze akomanta kuri ku makonte yanje ntiyigeze nyandikira imvuze ambwira ati yo Kelly ndabona wakurikije ama conseil yanje écoute keke je narabibonye man attends je vais vous dire noneho akabiga naragize nashize ko TikTok twakoranye irarabwa n'abantu benshi irakomantwa n'abantu benshi plus de 10 000 personnes le mec n'a même pas commenté sur le TikTok qu'on a fait ensemble je vais commenter genre je me ngo namwishize ko mani kandi dukorana ibi nibiki tapo hey uvuye musista man none se nubizi yuko tuba turi busy n'ibintu byinshi cyane je njya kuri TikTok njya guposta gusa none ngita mvamo none ngaca ndaba ama commentaire ngaca nzumvamo keke akosi okay uviriza nukuri uviriza general vile tumezuku mugabo yo ni irizo ari donc merci beaucoup kwa bashaka dukurikirana urakoze cyane ku platform yacu merci beaucoup sana yes sambusa zanjye ndazitahana nta kibazo on te compra kabisa so abashushu bacu abakunzi bacu ba Yagate TV nukuri twizere ko mwaryowe n'iki kiganiro kandi muwandaye mudukurikirana ku bwinshi muwandaye mutanga ama commentaire ama j'aime ama like mu sharing ikiganiro kirabwe n'abantu benshi surtout je vais insister sur mes comptes mugende mu following kuri TikTok. Bisous. Merci, bisous à tous et à toutes.